Reta yitwa Reta mvyeyi, Reta nkozi. Nta kuntu rero Reta yovangura abana bayo bamwe ngo baronke deblocage abandi babure. Ico kibazo Reta gifise ku mutima, kandi nivyo ntigifise ku mutima gusa, caratanguye no kunakogwa. Agire ntangure ndabizeza yuko ubwa mbere twahereye kubari hafi, bari benshi kandi bagenda batera imbere bakurikije igiharuro kimwe. Abo rero vyaciye binyaruka bica biraja mu ngiro. Ariko nkuko nabibabwiye, Reta mvyeyi Reta nkozi atawe yibagira, ntiyabasize inyuma na gatoya, namwe bafise ku mutima. Ubu rero haragiyeho umugwi washizeho wo kuvyiga, uri kuratunganiriza abandi bose bo muri paraetatike. Kubatunganiriza rero si ikintu coroshe, ariko kandi si ikintu kiguye gose, kubera yuko mwakoze neza amanota muronka mukunguruzwa ntangana. Harabaronka 3, harabaronka 5, harabaronka 9, n'amasitatu y'iwanyu vyanditsemwo ntavuga cyo kimwe. Ubu rero tugenda gahoro gahoro muri iyo komite iriko iravyiga, gahoro gahoro atawe dusimvye. Nitwabona yuko vyose bitunganye, tuzoca tubishikiriza abakuru badukurira muri Premier Minister. Duhejereho kubishikiriza, hazoca hafatwa ingingo igena ukuntu bizogenda, yaba Reta canke yabiki izosohoka. Ariko nagira ndabizeze nukuri mugishire ku muzirikanyi yuko iyi Reta itabibagiye na gatoya. Ariko kubera bitoroshe, nibikorwa bitoroshe, tugenda gahoro gahoro kugira ngo ntihaze harajamwe n'amakosa menshi. Ibibazo bisa n'ibivukana, nkuko tunahejeje kuvyumva ngaha twariko turakorera mu kanya. Mwumvise ivyerekeye vya emploi type uko bigenda, ko ari amanota bafatirako bagenda bagwiza. Ubu rero n'ukuri umutima uje hamwe, reka tubijaniranye kuko umugwi uzovyiga warashizweho kandi uriko urabikora. Gusa n'ukuri si ibintu vyoroshe, hari n'ugenda gahoro gahoro kugira ngo ntidushiremo amakosa, ntitwihende. Ibi rero vya classification, vya par emploi, vya deblocage, nukuri biraturaje ishinga, ariko tubifise ku mutima kuko nta wandya na wangura. Nta kuntu twogirira bamwe ngo twibagira abandi, nta kuntu abana twabavangura ngo habe ngunze habe nande. Duteza kubikora kandi n'umutima w'ubuvyeyi, kandi ntibize bibatera koba. No mu gihe mwa mufise ikibazo, nimuze mutinye kudushikira. Turabahaye uburenganzira mubiri wacu, muraza mutuma umuntu aza kuza arabaza aho bigeze. Ivyo turabibemereye, tuzobikora n'umutima ruvukanye, kandi tubikore n'umutima ugenga Reta mvyeyi. Tuzobikora n'ukuri atagucisha hirya no hino, kandi tuzobitunganya vuba vuba uko bishoboka.